Yesu nashimwe. Abari mu rugendo twebwe bene data turabonye aya majambo atubwira ngo ko umuntu wese Imana izomwishyura ibikwiranye n'ibyo yagize gute. Dushitse ngahe byo twabonye abaririmbyi batwakirana umunezero. Uwo twari kumwe na cyetu yaga tuvugana ati kundwi heze natwe twari dufise abaririmbyi bari bavuye Nyamashishi kurya mwatwakiriye nyene nabo niko bari babakiriye baririmbyi ntimwabibonye none rero Imana bizokwishyura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yagize gute. Kandi rero bene data bakundwa bibwire umuntu iyo akoze ikintu kiramukurikirana kiragira gute. Ukoze kibi kiragira gute. Ukoze cyiza kiragira gute. Kiragukurikira naho utobibona uwo munsi naho utobibona vuba icyo ukoze kiragukurikirana. None rero ngo barondera ubwiza n'icyubahiro no kudapfa bahora bakora ibyiza bihanganye. Yesu nabahezagire. Yesu abahezagire. Twagomba tuvugane kuri ubu bwiza. Ubwiza ubuki igihushane cy'ubwiza ni giki sububi. Utabaye bwiza uba umeze gute. Utabaye bwiza uba mubi. None mwebwe muragomba kuba babi. Muragomba kuba babi. Iyo mwaje mu ngoro y'Imana cyane wewe wakijijwe. Mose igihe yagenda ku musozi w'Imana atashe baciye basanga yahindutse. Ishusho yiwe yahindutse mu maso hakayangana mu maso hasa gute. Ni ukuvuga rero abantu b'Imana abantu bamenye Imana turiko mu bwiza siko turiko mu bwiza. None rero mugabo hari igihe bishika abantu b'Imana ubwiza bukabonekera mu ngoro y'Imana gusa. Mose ubwiza yagize atashe n'abandi mbega baramubonye ko. Nagomba ndababaze mwebwe iyo muri ku musozi w'Imana iyo mutashe muhira mbega ababanyi barabona ko mwanye ku musozi w'Imana barabona ko mwakijijwe cyangwa ishusho ishihinduka irahinduka. Ni ukuvuga rero iyo wewe wamenye Imana cyangwa uri mu ngoro y'Imana ahantu ni heza ahantu hameze neza. Niyo ugeze muhira niyo ushitse muhira ababanyi bawe ntibiboneka ko by'ukuri uri umuntu w'Imana. Ubundi muntu yari umukenyezi twabana kandi yari yambaye ubwiza bw'Imana kandi yari umuririmbyi. Mugabo birashika yuko hariho igihe bwa bwiza bwawe wewe nyene uca ubwonona bwawe. Mwari muzi ubwiza bw'umuntu bwononwa nani? Si wabwiyononera none? Ni wabwiyononera. Abwiyononera gute? Iyo uvuye ku musozi w'Imana iyo waje gusenga iyo wakijijwe kuko hari uracumurira hano none hari umuntu aracumurira hano kuva mu gitondo kiretse waba udafise ishari mu ngoro y'Imana cyane birenze. None rero uwo mukenyezi yaragize ubwiza kandi yari umuririmbyi aririmba neza kandi yarafise ingabire nziza yo kuririmba. Abaririmbyi Yesu n'abahezagire. Yesu abahezagire. Izo ngabire zanyu abaririmbyi muzizigame sawa mugire gute. Igituma muzizigame uririmbyi kuririmbira Imana nicyo gikorwa tuzakora nitwamara gushika hehe.
Imana yari yaramuhaye ingabire yo kuririmba. Mugabo Imana imaze kumuha ingabire yo kuririmba acayikoresha nabi, kuko hari abantu ubwiza bwabo, ubwiza bafise, agakiza bafise aragafise mugabo aragakoresha nabi. Hajya niyo umuntu umubwiye ngo sha ngo uhuye nuko yakijijwe ngo nari kugutatura rimwe, iyo ngabire yawe cyangwa uwo bwiza bwawe ubukoresheje neza, erega umunsi umwe uzorwana. Hanyuma rero ubwo bwiza bw'uwo muntu abukoresha nabi cyangwa iyo ngabire ayikoresha nabi. Hanyuma rero hajya mu rugo barashwanye n'umugabo, umugabo wiwe yari umuntu w'umunyacyubahiro mbere w'umukozi wa leta, barabana nawe ari umuririmbyi w'umukenyezi, umugabo wiwe yarasubiye inyuma yaraguye. Kuko hako ubona umuntu yarasubiye inyuma ava mu ishengero, burya umuntu abanye n'umuntu atigeze amenya Imana hariho agahindukirizo bikenewe. Mugabo umuntu yaguye mu bikorwa by'Imana, yaguye mu bwiza bw'Imana, umuntu yaguye mu bwiza bw'Imana biroroshye, biroroshye ngabene data, ntibyoroshye. Nawe rero yabanye n'uwo muntu yari yarasubiye inyuma. Hanyuma rero nyamukenyezi biramunanira kuzigama ubwiza bw'Imana yari yarahawe ngo ariko araririmba, kuko hari uririmba akaririmba nabi. Ni ukuvuga rero barabanye nabi. Hanyuma rero aca arihenda aca atera ikorasi, babanye nabi ngo narabonye umugabo ngo atari akagabo ngo w'igihangange Yesu. Mwumva yateye neza yateye nabi, ngo narabonye umugabo ngo atari akagabo, ngo narabonye umugabo w'igihangange Yesu. Nawe umugabo urumva babanye gute? Iyo korasi yumva dukuri umuha agashengero k'Imana. Iyo korasi mwumva ariyo mu hantu hari Imana dukuri, namwe nimumbwiryo erega ubwiza bwacu dukwiye kubuzigama. Abantu b'Imana rero ubu bwiza turakwiye kubuzigama, wowe urakwiye kubuzigama kandi ukaraba neza. None rero bene data, twariko turayaga aya majambo atubwira ko abarondera ubwiza n'icyubahiro no kudapfa ko bahora bakora ibyiza bihanganye, kandi Imana nayo ikazobishura ubugingo bugize gute? Ubugingo bugize gute? Mbese nayindi ntumbero dufise nuko Imana izotwishyura ubugingo budashira. Bene data abanyabwenge n'abanyabukoyo, ndabifurije kuzoronka ubugingo budashira. Ndabifurije kuzoronka ubugingo budashira. Ndabifurije kuzobana n'abera muri ya myaka 1000. Muze mugaze ariko muziga ubwo bwiza mwahawe, kuko ubwo bwiza mwahawe ubutunzi bukomeye, ako gakiza mwahawe, iyo ngabire mwahawe n'ubutunzi bukomeye. Rero mubuzigame kugira ngo bizekunde tuze duhabwe ubugingo budashira. N'aya majambo mwese muyumvise, Imana nibahezagire. Yesu abahezagire.